Muri ico kiyago umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagarutse ku ngo nyinshi zimara amezi make mu gisagara ca Bujumbura zikama zisambuka kubera kenshi abana bakura ari bideberi badakora ubuzi bamara kubana ugaca usanga ingo zisambutse hakiri kare. Reka dutege yompi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ariko ngaha mu gisagara ca Bujumbura turamaze kubona igituma ingo zisambuka cyane. Igituma zisambuka abigisha abagomba kubakana muragaba mwame muri ko muravyigisha nico gituma ingo zisambuka. Abantu barashobora kubaka urugo atanumwe azi no kugorora impuzu. Hariho umwigeme babajije bati wewe urabona kugeze kubaka tego, ati sawa, ati kilo 10 gihegwa ngahe ku isoko ntavyo nzi. Ikilo 10 gihegwa ngahe ku isoko ntavyo nzi. Ikilo 10 gihegwa ngahe ku isoko ntavyo nzi. Bati wewe urigera uja gusuma na rimwe atoya. Ati sawa, uzi guteka iki? Atoya twebwe hateka umuboyi. Tubwire ingene umesuza omo. Biramunanira ntazi no kugorora. Mbwira uwo muntu yokubaka urugo rumeze gute? Umuhungu n'umukobwa bakuriye muri pusipusi baca baregwa n'umuyaya n'umuboyi. Umuboyi ari we akumesera akugororera, umuyaya niwe yakugaburira gutamika. Uguma bateka wiberengaho kuri televiziyo gusa, ufyonda nguri mu mafilme, uva muhira ugiye muri korale mukavyina ugacuta ugacushika wicara muri saro muri aba televiziyo gusa. Mbwira ugo rugo umuhungu n'umukobwa bahuye bameze uko bogubaka gute? Twasanze arico gituma ingo zimara amezi makeyi zikaba zisambutse ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Kandi muze murabe ingo zisambuka nyinshi ni mu bisagara kuruta hariya mu rutoki hariya. Kubera iki? Mu rutoki umwana akura ashobora kuja kuvoma n'akabido gatoyi, ejo akaja gusoroma imvura ikamunyagira yikoreye imbegete y'ibijumbu. Ndavyibuka nyagirwa. Kiga n'icigwa twariko turiga. None rero mwewe mwagwarukamwe guhera uno munsi gwaruka ni mwebwe abavyeyi bazokwishimikiza ejo. Uno munsi mushaka kubishimikiza muga mumenye ko badafise inkoni bazokwishimikiza ejo, namwebwe bizobananira uburuhiro muze kubagora mugowe mubishimikiza gushika bapfuye. Ugwaruka rero ni mutangure muhinduke uvuga uti no, uno munsi nije nteka, uno munsi nije mesa. Kuko twabibonye ko ari byo bisambura ingo. Ntimushobora guhura mwese muri bifitine, nta nuzi ku isoko hariho muca mugira ngo umuboyi azobikora. Umuboyi ngo genda ukore urugo nugwa mwebwe sugu umuboyi sugu umuyaya. Ico ni kibazo nagira nsige ndababwiye bavyeyi namwe gwaruka mu bimenye. Ega ndabivuga kuko iwanje abana bagiye guteka barabirukana. Ngo no, ngo yohavasha, ngo ariko arakeka igitunguru yohava yitema. Ni yiteme nyene none nibimururumbire ko nyene abibone. None ubu twasanze twebwe twagize test n'umwana w'imyaka 7 arazi kwikorera umurete aratega igitumbura kabisa. Akakora ibitumbura agategera umurete ushaka ubwoko bwose ushaka arawukora, hanyuma akamenya kwikorera salade de fruits. Tuvuga tuti bwabundi urugo ntimuvuge ngo urafise urugo udafise abana. Ntimuvuge cyangwa yumvira umukobwa wawe agiye ku mugabo ukazobana aramukurungikiye kuko atazi gukora ikintu na kimwe. Hamaramara nde n'umwana maramara cyane ni mama wiwe. Urumva umuhungu acavuga ngo ntaco najanye. Byabene nababwira ngo ndagukunda, sindagukunda gusa nzobiki. Umuryango wacu uzobiki. Akorero sinari kugenda ntakavuze kandi narabonye yuko tushaka kubaka Burundi bweje. Ibintu bigiye guhinduka. Ariko hariho ibindi biko birahinduka kugwaruka rugeze mu bigero mu gisagara watanguye kumva ko rutegeza gukora ibikorwa rutarinze kuja kurondera akazi ku bandi. Ibyo biradutera intege. Rero muga muhungu mukomeze ico kintu umwana mumwereke kubaho akiri mutoyi amenye kwirondera.